Inshuti bakunzi ndabaramukije ndi Eric Nyandwi nkuko mumenyereye ino ni UBM TV ikiganiro mukurikana muciye kuri wesatu akaburungu UBM News akaburungu.com. Uyu munsi rero turi kumwe umutumire ni umuririmbyi amazigihe gitari gito aririmba. Turaza kumubaza ibibazo bitandukanye, tumubaza ukuntu yatanguye umuziki ndetse ni ngene abona umuziki w'abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugenda. Reka ndamuhe ikaze mu kiganiro cha UBM. Ndakuramukije. Mwerewe uraho. Urashobora kwibwira abantu bariko kumviza uri wo izina ryawe? Ku kajena jende twa soso jando. Nkabese nyene baba banje nka jando nyene nuko nyene. Soso jando ni iryo zina ryawe gikuri canke ni izina ry'uburirimvyi? Jina ryanje ni ry'uburirimvyi nyene ni soso, jina ry'ukuri nyene ni jando nyene nuko nyene. Waje ni iryo zina kuki wazanye soso jando tise indi zina ugahitamo soso jando? Soso ndovuga soso nyene ni ndayikwe kwa soso Kenya n'umuririmbyi nyene ndakuze nyene ndumva ampanuje movement nyene yo kuvuga tereka nanze nyene ndobe nkawe nyene cyangwa ati kwa nyene atakiriho nyene arwapi kuri we nyene kwa atakiriho reka nyene jina ryenye rigume nyene ari nyene joguma akundwa nyene mu ncyama ko arakunda umuririmbyi akunda cyane. So bantu muko mwumva yarakunda umuririmbyi cyo gituma yaje n'iryo zina rya soso jando. Hanyuma rero muraza kutwihangana ari mwumva kirundi cibe kidatomoye ni wa muntu yakuriye hano yaje akiri muto. Waje hano muri Amerika ufite imyaka ingahe? Ndaje ufite imyaka 10. 10 wari muto ikirundi ukibuka gute kuko kizi kandi bamwe bakura ataco bazi kandi arabarundi nuko turanye twatora mu bantu nyene abo tuje twavuganye tutwakimwe kimwe naho kitugora nyene twacwaye ngane kuragerageza. Yeah, ni vyiza kubera ko wakuriye hano ariko urazi iki irundi. Reka rero tuganire ku muziki wawe jando. Watanguye umuziki gute ku bantu batakuzi? Watanguye kuririmba ryari? Abatubwira ko batanguye ari bato sinzi wiyumvisemo kuririmba umuziki bivuye ku mpamvu yahe? Umuntu yaguhe motivation yo kumva ukeneye kuririmba byatanguye gute kugira ngo utangure kuririmba? Kuko baravuze nyene ndatanga umuziki nyene ndi mutorage nko uvuga n'imyaka 8 nyene ivyo nyene bijanye twatkoranye tugatwumviza mu basana natwe tushubiramo tukiyandika ibintu byiwacu da tukavuga ati nowa nyene ibintu nyene byosoboka natwe soso keno na ama movement nyene mukombozi nyene ndumviza abasanya nyene bakure nyene Tanzania nyene bapofuze n'abandi nyene nuko nyene bagibona nyene ubwamenye bakikoresha nyene ibintu nyene nuko nyene. Niyo mpamvu wahisemwo kuri ibintu ukunda canke n'ibintu just bikora kugira ngo hari benshi bikora kugira bamenyekane canke abantu bagirene biva kukigira ngo uririmbe? Ni ibintu nyene biba mu maraso nyene ukunda nyene lazima nawe nyene ubicwanga nyene ubikore. Ntabwo uvuga ati ikintu agikunda ntugikore so utagikoza ntabwo ubugikunda nyene ubucanka nyene lazima nyene ucugikora nyene ubigikunda. So based on n'indirimbo uririmba kubijanye n'ikikeshi arabarimba kubijanye na politike ku rukundo, ubutumwa bwawe kenshi bwerekeye iki? Ndarimba vy'urukundo nta rukundo nyene ntabwo ndaruremba cyane kuko nanje nta office uwumpa nyene inguvu z'urukundo urumva banyene jadire banyene biba ibiko biraza n'ibinyene vyahise n'ubuzima nyene ubuntu bw'ubuzima nyene vya politike yaje ntabwo njamo. Reka tubanze tugende kuri cyo nyene uvuze ubonyene ati nta office aguha urukundo. Umusore nkawe uri handsome mushoro shushe umeze neza abakobwa wese babaraba hanyuma ukavuze ngo urimba vy'urukundo ariko nubwo ataho hari arguha ushatse kuvuga iki? Nta mukunzi ufise canke bimeze gute? Umukunzi nyene yazanye na George nyene ubu nyene niko nyene kurinda nyene tukavuga reka nyene twe turi ngaho nyene canke uri kurabihisha kubivuga kubera basani n'abantu bakundwa n'abakobwa batandukanye ko mbura ashobora kuvuga ati nkavuga ko mfise umukunzi bashobora kukwita banya nka bamwe sivyi kuratinya canke ugira umukunzi uri umusani hari ico bishobora kukongereza mu muziki wawe we bibona gute? Ntabwo ari kunyegeza cyane ntabwo ari gutinya nemba umuntu nyene ari ngaho nyene ubona yo nkunda nyene nabivuga nyene tukaraba nyene ko vyogenda kuko nawe yinyegeje nanje ntabwo ndomubona so nerazima nawe still looking around just to see ushobora kubona ushobora guhuza ivyumviro. Ukunda abarundi kazi canke ubundi bwoko kanaka iyo hageze gucagura umuntu ukeneye gukunda? Ubuzanye tufise ivyumviro bimwe twumvikana
navuga nahaba hehe nahe umucino umuki wose nyene turajana nyene tuba tuvise urukundo nyene ruri connection nyene tuba turi kumwe nyene ivyumvira birijana turagendana nawe. Alright, so uvuze yuko ukunze kuririmba kujanye n'urukundo ariko ntugenda mu vya politike, ariko kenshi baririmbye akunze kuririmba ku muziki kijanye na politike kugira ngo bahanure ibibera mu gihugu, kuko yumva utorimba kubyerekeye politike kugira ngo hanure ibintu bitabigenda neza ku kintu kanaka. Vya politike ntabwo ari by'abantu bese kuja mu nyene. Uracyari muto Ndacyari muto nyene, ubuzima bwanje ndacabukunda. Banyene kuhanura n'abantu nyene ntabwo bashaka kubisica muri politike nyene, bashaka kubisica nyene mu bundi buryo, ariko bakumva yuko washatse kubahanura. Nuko nyene washitse mu buryo bwese n'urukundo nyene rurahanura, ubuzima nyene bugenda mu bwose burahanura nyene, ntabwo ari politike yonyene gusa. Nkuko muri ko muramwumva bamwita Soso Jando, ni umuririmbyi amaze akora indirimbo nziza cyane, ntazumvise neza kubacishizamwe muze kuyumva mu ndirimbo amaze gukora. Soso Jando, wowe rero nk'indirimbo umaze gukora uravye umaze gukora nk'indirimbo zingana gute ku bantu bo batazizi? Maze gukora n'indirimbo ndoba ndakuranye n'abantu bose nyene. Oya, izawe bwite Jando nyene ndenye maze gukora n'indirimbo rake zitatu zonyene. Urumva niwe gitangura kuririmba rero ndukishinjira muri like kuba serious mu muziki nta gihe kinini giciye mu kuririmba. Nene nyene ngitangura kuririmba ubu nyene. Hari plan office muri kazoza izo gusohora album nk'umuririmbyi canke imize gute? Our plans a lot of them nyene turinde nyene nyene hariyo nuje nyene ndikunda kora nyene EP. So EP nyene ndaje pisangizwe indirimbo nka zitandatu jine zitatu yabivura n'iminota yavyo nyene bya EP nyene. Banyene EP nyene raje ndaje ndaraheje ku recordinga ndi abantu je bakwaje producing nyene baje mixing n'ivyo nyene. Mu ndirimbo rero umaze gusaba niyo ukunda cyane ushobora gushishaho n'abantu bakumva mu mwijwi kugira ngo bumve kuri umuntu bagenda no kukuraba banze bakumva ijwi ubashize akapera gatonya gusa? Indirimbo zanje sinaje kunda kwa nije nyenda janditse nyene ndajanditse mugataha n'ivyo nyene bw'ubuzima bwanje nyene ndimwe nyene. So ndirimbo zanje bashizeho gato gusaba vyumve bumve kari umuririmbyi abizi. Niliamini bado kweli humaliza gogo wa mfano wacha chadu wezi dania mulango skwa kipofu wa mapenzi kiasi unifiche tabia ulichofanya ni usenzi leo kinakurudia. Wow, mwamwumvise ni umuririmbyi rapper azi kurapinga nkuko mwumva, kandi ubiravye aba rappers hano dufise b'abarundi ni bake cyane, kandi uravye nabo dufise dusizo kubashigikira kuko n'abaririmbyi bashoboye nkuko namwumva kandi umuntu yashoboye azi kurapinga neza cyane. Rero Soso Jando isoho indirimbo usohora audio cyangwa usohora na video? Force maze gusohora audio nyene nkajishira kuri nuje platform zose nyene n'abantu nyene bakajumvira after day bonye nyene abantu nyene uko bayitwaye nyene uko bayakiye hanyuma y'icashora video nyene abantu nyene bacavuga toke biragenda. So indirimbo usohora abantu bazakira gute ubiravye ku ruhande rwawe? Ivana nyene ivyo ndiko ndaririmba nyene abantu barazakira neza n'abantu nyene ntibazakire neza, nuko bese bafise inujeye ivyumviro bitandukanye ya sosa. Muri rusangi benshi baragushigikiye kandi barakunda indirimbo usohora. Bese bariho nyene bese fise n'abandi nyene ariho n'abandi nyene batashobora kujumva n'ikirimi cabo kwa kirimi bese gitandukanye bakavuga ate uko ugenda nyene flowing nuko nyene uvyifatanye nuko wandika indirimbo nyene zimeze neza nyene. Hari plan ufise uzokona n'abandi ba artist batandukanye bo hanze nko mu Burundi canke muri Tanzania kugira ngo umuziki wawe bandanye gutera imbere? Abantu bariho bese abantu bariho EP bona nene harimwe abantu ndashize ko after EP ndoca sohora single hanyuma album next. So abantu bariho bese abantu bariho. Nko rapper wemera wumva ati no muntu nifuza kurana wo mu Burundi ninde ku ruhande kwawe? Mu Burundi tuzo tugamuba ndovuga mukombozi none ndemba kuko none nyenda vutse nyene none amaye energy nawe niyo vuga none avuga ati okay urashoboye ndogushigikira. So mukombozi none ndobona hanyuma wundi nta wundi ndomvuga yo bari noje yo
nka Big Fizzo nyene tunze twinziramo muri NJ muri hip hop nyene muri rap Fizzo nyene ndo musiramu nawe murumva yuko afite indoto canke ko abantu yifuza gukorana nabo kandi abona ko bashoboye umuziki soso jando rero ku bantu batakuzi niki kintu abantu batakuzi iyo bakubonye bahita bibwira ko umeze kuno ku ruhande rwawe je bahambonye nyene n'ujya muntu nyene abona atavuga imba witonze mba nditonze nyene umuntu avugishije ndamuvugishije umuntu ndamuvugishije akamvugisha aho nyene turafisa connection nyene n'umuntu nyene nditonze nyene atavugisha cyane utanguze gushwana udushaka ibintu byibazo nkuko nevyo nyene kwera kuki witonda kandi abangu benshi yo bakuriye hano usanga bagenda mu ngeso tari nziza ugasanga kumbure bamwe bariko baraje mu biyayero mutwe bariko barakoresha drugs bya bintu bituma ishusho y'igihugu cy'u Burundi iboneka nabi uhanurika abantu bameze nkuko uvuze ko umuntu witonda utagenda mu bintu nk'ivyo mu buzima ndavuga mu buzima tufise nuje ubuzima rimwe ucense imwe gusa kulevinga so ubona ufise urinzi yibura nta yindi nuje ubufise so nawe ubona bagenda bakora mu nivyo nyene ubona usanga abavyeyi babo batabareze neza cyangwa barabareze nkuko bovuga ati abantu bakuriye aha usanga bese abavyeyi barakora akazi kabo kubarira nk'abavyeyi ugasanga bene nyene bakurikiye abandi bantu nyine ugasanga imitwe yabo yameze nabi so rinzo nene ubona usanga bacatangura kurikira ubuntu uje umuco wabo ugasanga bigiriye mu vyabo nyene impamvu ndakubajije ko nuko kweshi ko abaririmbyi baba barapinga abantu benshi bakunze kwibaza yuko ari abantu usanga bakoresha ibiyayura mutwe bakoresha ibintu tari vyiza ariko we siko umeze wo hano uriki abaririmbyi canke wobwira ko abantu biyumvira ko abantu barapinga barakora umuririmbi wo kurapinga indirimbo zo kurapinga ko bameze nkuko kandi atari ko bameze wo babwira iki canke se wo hano uriki abandi baririmbyi boba bafise ingeso atari nziza zituma umuziki wo kurapinga uboneka nabi amevyo ndo babwira gusa nemba babikunda bakora ivyo bakona ariko ndabivuze banumva nyene ari ivyo nyuma nabona babikora yuko abagenzi babo babikora ndavuga ivyo nabwo ari vyabo nyene kureka nyene bakabivamo bakaronda mu bundi buzima nyene naho nyene buba bazengana nuko naje ndavuga afisa abagenzi babikora baje ntavyo nkora urumva naho honwa ntabwo nkora bijya bindi kunwa niko wovuga ati nuko ni numwe bibiri nyene biriho nyene inkwa bukeye ujuryame kare cyo kugenda kuko ntari umuntu umenyereye ivya Bible cyane niki kintu abantu batazi kuri wowe abafanzi bawe batazi wifuza kubabwira bagukeneye bakuronka hehe indirimbo zabazikeneye bazisanga hehe de muri Facebook ni jando hanyuma muri noje ya Instagram ndiho ni soso jando YouTube ni soso jando ibintu byose bona bakoresha nyama soso media yose ndayafise ni soso jando Jani nkuko mwumvise bamyita soso jando ushobora kugenda kuri YouTube channel yiwe ukagira subscribe cyangwa ukagenda kuri ubmnews.com indirimbo ziwe urazisangaho ikicara iganiro gito cyane cyo kumabaza ubuzima bwiwe ukuntu yatanga umuziki nimba yawutanguye akiri muto hanyuma naho ageze mu ntambwe mu muziki indundi ringe tumaze kibazo cyanyuma hanyuma tubone kumusezaje yana uravye ubu aho watangwe naho ugeze ubona nk'imyaka 2 iri imbere cyangwa 3 umuziki wawe uzoba ugeze hehe umuziki wanje uravuga tuzomeje neza huko abantu bona bazonyifata ko nuko umuziki wanje uzokora so uko mbona mu myaka 2-3 umuziki wanje uzoba nyene uri mu nyene uzo bukomeye Yama ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana reka ndabibise ko ndi Eric Nyandwi kuva kuri ubmnews.com murakoze